Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Imana yarakunze isi gushika itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Erega Imana ntiyatumye umwana wayo gucira urubanza isi, ariko yaramurungitse ngo akize isi. Uwumwemera nta ntahe imuvugira ko, uwutemera yararemetswe intahe kuko yanse kwemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Urwo rubanza nuru: umuco waraje ku isi, maze abantu bikundira umuzimagiza hagukunda umuco, kuko ibikorwa vyabo vyari bibi. Nanone uwukora akabi wese yanka umuco, kandi ntiyegera umuco, kugira ngo ibikorwa vyiwe vyoye guseruka. Uwukora ukuri we aregera umuco, kugira ngo kaba karanga bwami, kuko ibikorwa vyiwe ari vyakorewe mu Mana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya dutega yompi ijambo ry'Imana rizananye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Uyu munsi turumva yuko mu ntahe abatumwa bashingira Yezu Kristo yapfuye akazuka. Turabona yuko bitera bibakomerana, abakuru b'idini n'intara ntibashake kwakira iyo ntahe nziza, gushika naho bisaba umukama ko nabo nyene abaha ikimenyetso. Abakuru b'intara Yezu burya yarabiyeretse muri bimenyetso abatumwa bagiye barakora. Ubwa mbere muri ca kimuga ca muguruka kubw'ububasha bwa Yezu Kristo yizuye mu bapfuye, n'ibindi bimenyetso bagiye barakora, ariko na cane cane nk'iki coco cuko ububasha bwa Yezu budashobora gupfungwa, gama ari ububasha ahubwo butanga umwidegemvyo ukomeye cyane, kuko n'uwo bashobora gupfunga ubwo bubasha buguma bukora muri we. Ibi twumvise vyashikiye abatumwa, umumarayika w'umukama akaza akababohora. Turazi ko vyigeze no gushika kuri Paulo na Silasi aho bari bafunzwe, bakarinahaza Imana, iminyoro yari bapfunze ikavutagurika. Ni ikimenyetso cy'uko ububasha bw'ijambo ribarimwo nta muntu ashobora kubwugarana. Ushobora kugarana umuntu mu bwo bubasha buguma bukora ahari hose, kuko no hariya mwibohero Yezu aguma arakorerayo, nuko tutabimenya. Hari abantu benshi akoreramwo hariya, hari abantu benshi akoreramwo. Cyo gituma hari igihe abantu barabaza kumbwira bati ngo naka yananiranye bamutaye mwibohero nkakwa kuri nahaza Imana, bakacagira ati wowe none ukunda umuntu apfungwa. Ahubwo ishobora gusanga ugupfungwa kwiwe ariyo nzira y'ubukiririgiriza, ariho ubukiro bugire buzanane. Hari abantu benshi usanga byanka ko bahura na Yezu baraha hanze, ariko ugasanga bagiye guhurira hariya mu gasho. None rero nagomba tuzirikana cyane cyane muri iyi jambo ry'Imana ingene n'ubundi Yezu afise urukundo rwinshi. Rimwe rimwe ugasanga mubwira ngo atwiyereke akoresha bene ivyo bimenyetso vy'ubuzima. Musanzwe uko kuntu bafungwa, hama umumarayika akaza akababohoza, inzugi zugaye, abarinzi bacunze, mugabo bacunze umuyaga. Baraho bagati turabacunze ni mutuvana ngaha. Nabo bariko barigisha hariya mu ngoro y'Imana. Akaza akabasohora, inzugi zugaye. Nukuvuga yuko nugobasha nuka yuko Yezu azutse mu bapfuye yashobora kuza inzugi zugaye bakazabona ari hagati yabo. Imana ni nziza, Imana ishobora vyose. Ugasanga bakugaranya ahantu, uracari mu mubiri wawe w'umuntu, nturanazuka nawe ngo uri nahazwe, mugabo Imana ikakudodesha ikagupakiza mu kuzuka kwayo, ikagutwara ikagucisha mu ruhome.
ni ikimenyetso Imana yagomba guha ubwa mbere abatumwa kugira ngo bizigire. Ubasha bwa Yesu Kristo mu bapfuye burabatwikiriye ku buryo bushobora kubakura nabo nyene mwibohero, bagaca mu mpome z'ibohero, bagaca ku barinzi ntibanababone, bakarengana, bagaheza bakaja kubandanya igikorwa cy'ubutumwa. Igitangaje kandi nuko kungene mu marayika ababohoje bataca bagira ati turahatswe, reka tugendero gusa kuraba ingene ibintu tubivamo kuko bihakwa kudukwegera, ahubwo baciye bagenda kubandanya. Izo nguvu bafise zo kugira ngo babandanye, twebwe iyo tubuze inguvu umuntu acagira ati reka ndayanyage, reka ndabivemwo, reka mpore nze ndavuga ibyo bashaka kugira ndabe ko noba ndabayeho, mugabo bobo hariho inguvu atarunogira atari kwihagarara ko atari kugomba gucika aba ero, mugabo ni jambo ribarimwo rirabamwo, kubibabuza ni nko kubatuma bihakana ico bari. Gushobora gusaba Mukama kadufasha kugira ngo ico twemera gicike twebwe nyene, na twebwe nyene ducike ico twemera. Nikibe nko kumenga ni ikintu turinda guhadikiriza kikatubamwo koko nk'ikitugize. Abatumwa sukumenga bashaka gucika barurangiranwa ko ari abantu bashobora guhangara ubutegetsi bakagwanyana nabwo, sivyo bashaka na gato. Bo bashaka kubwira abandi ako kanyamuneza bumva kabuzuye kingene Imana idukunda, ingene yaduhaye umwana wayo nawe akatwiha, kandi muri we Imana igomba kubandanya isesekaza ivyiza vyinshi, ikatumugura, ikadukura mu bintu vyatumugaje, ikaduhindura mu vyiyumviro vyatumugaje, ikadukura mu bintu vy'imyijima myinshi tubamwe aho hanze, ikatugira abantu buzuye ubwiza n'uburi nahazwa bwayo, ikatugira abantu buzuye ubuni nahazwa bwayo, utari abantu gusa bamusanga umenga buzuye amaganya. Iyo batuzuye amaganya bakuzura agahimbo kabi, iyo batuzuye agahimbo kabi ugasanga buzuye umwambiro, icupa, harabuzuye icupa kubera amaganya kugira ngo bagerageze kuyanwaya mu icupa, n'abandi buzuye icupa kubera agahimbo kabi. Imana irashaka ko twuzura ko kanyamuneza, nogira ni gasasagaza kakagwiza ubuzima, kagatuma ubuzima koko twumva ko ego buryoshe kubamwo kumwe n'Imana. Ariko uwo mwete ubuzuye ubagize n'umwete mwiza, nta numwe bashaka kugirira naba, ahubwo bashaka kuzana kanyamuneza no kugwiza ubuzima mu bandi, ubuzima bwiza. Mugabo kabona abandi bari mu wundi mwete mubi. Mwumvise aka kajambo bagira ngo ngo baraheza bata mu ngoyi abatumwa, nako ngo abasaduseyi n'abakuru bava hasi n'inzigo nyinshi, nuko babihinduye ukundi. Ahandi bavuga yuko ngo bava hasi buzuye umwete w'inzigo nyinshi, inzigo nyinshi yo gukorera umwete bari bafise, bumva ko bariko barakorera itegeko ryo mu idini yabo, bose bo bagira bati bariko bakorera Imana, bw'abatumwa nabo nyene bagira bati bariko bakorera Imana. Ingene dushobora gukorera Imana mugabo mu mitima twese itari y'Imana, idakomoka kuri mutima w'Imana. Abantu ngo bafise umwete wuzuye inzigo, muramaze kumva ijambo bakoresha mu Gifaransa fanatisme. Hariho igihe bishika ugasanga umuntu yatwawe gose, mbere agahakwa, gusanga umenga ivyo ariko yibaza ko akorera mu Imana, agashiramwo uruntu rwiwe rugaca rubijamwo, akibaza ngo ariko arakorera Imana, mugabo agasanga ntakiri mu ntumbero no mu mutima w'Imana. Nibi vyashikiye
aba bakuru b'idini y'abayahudi bakumva umenga buzuye umwete w'ishari ryinshi, ati abo bantu nukubazivya nukubazimya po bananiranye dupfume tubica. N'uyu mwete dushobora kubona muri aba bantu bitwa abateroriste, ashobora kuza akagira ati wewe ndakwica ku izina ry'umukama kandi nzoba nkoreye ijuru. Biriho ugasanga dufise umwete mubi, umwete wo kugira nabi, mugabo twitwaje iciza ariko nta ciza dushaka gushikako, harimo izindi nyungu ushobora gusanga ziba zinyegeje inyuma. Aba bakuru b'intara barabonye igitangaro gikomeye cyane, mbere hageze igihe baragira nakoba, ariko hariho ikintu cabananiye gutambuka ngo bumve ico kimenyetso ico kibabwiye. Kubera iki? Kubera inyungu y'ubukuru. Kubera inyungu y'ubukuru. Gira bati hamwe twovyemera dutakaza ubukuru bwacu bwo gutegeka aba bantu bose mu vy'Imana, kandi tuzoca tuza gusanga aba batumwa biriko birangukamwo ari basigaye badufise kubukuru, kandi ntibizi vya Musa bikomeye, baca batugira ko autorite. Kibazo c'ubukuru ni kibazo gikomeye cyane, kibazo gikomeye mu bantu. Ndazi ko neza hariho n'abagabo banka kumvira abagore babo neza mu vy'Imana, kagira ati nkamwemerera acangira kubukuru kandi ntigiza kubona ari je ndumugabo ngizogira ubukuru bwose. Akumva ati sinshobora kuja kwirega kwa patiri kuko umenga nzoba ngiye hasi yiwe. Ngabo kuri patiri akoresha subwiwe, kuko iyo bari ubwiwe yobwikoresheje akagira ati ndire kuri ibicumuro, nawe nye ntacumuye aja kupfukama munsi. Uyu munsi ukabona ingene ari kibazo gikomeye. Izi mpari ziriko ziraza zinyegeje buke buke zikaza muri ibi bintu vya culture mondialiste, zigomba kubwira umugore ziti wamye ucinyijwe, ubu nawe fata ubukuru jejuru y'umugabo. Ugasanga hari ibintu vyinshi biza biratuzanamwo umwete w'ibinabiriye, ko abantu bomenya gusangira ariko atari ubusimbira hamwe ni vyiza, mugabo ko umuntu menga yoshaka ubukuru bwo kuganza abandi akoresheje umwete mubi. Hari abantu barondera iteka ry'umukenyezi bakoresheje umwete mwiza wo kumvisha abantu ati abo bantu n'abana b'Imana, reka kubafata nk'ibikoresho vyanyu. N'abandi bashaka gukoresha umwete mubi wuzuye ugwanko n'inzigo, agira ati pa question, nukubashira musi y'ibirenge vyacu. Ugasanga nta projet nimwe uzoshobora gukora nziza yo kugira neza abantu utemeye yuko ukorera muri iyo ntumbere y'uwo mwete. Abagabo bose mubafukamike musi y'ibirenge vy'abagore. Uyu mwete mose urimo ubukuru bw'amafaranga menshi cyane. Hariho ni kibazo gikomeye kugira ngo umwe wese amenye umwete umukoresha wariwo, ko ari umwete ukomoka mu rukundo rwa Yesu Kristo yapfuye akazuka. Nk'uyu w'abatumwa bashaka kugira neza abantu, bashaka kubazanira inkuru nziza y'urukundo n'ubuntu vy'Imana. Utandukanye gose n'uyu mwete w'aba bantu bagomba kubarara. Muze muri weza nko muri ibihugu vyose biba vyuzuyemwe intambara, usanga abantu bariko bararyanira ubukuru. Kabona umwete w'umuntu agomba kubwubarara ko ntare kure amategeko yose akayasiguza ibintu byose kugira ngo byose akayitegeka ati mwemeze ko ntegerezwa. Ugaca usanga abandi nabo hariya muri opposition bariko baragwana bakavyurundi mwete mubi dutegerezwa kugira uko dushobora kose tumukubite hanze. Bene iyo myete
kuyicyoroza ubwa mbere ukuraba uti mbega vy'ukuri ubwo ndiko ndakorana na Yezu Kristu yapfuye akazuka ashaka ubuzima mu bantu. Hari aho bizogusaba yuko ushobora no guheba ubukuru bumwe bumwe butari bwo ukarondera kwambikwa ubukuru bw'ubunazwa bw'Imana. Umuntu yuzuye ubunazwa bw'Imana ntarinda kuja kunigana no guterana imyereka, bwonyene buramusokororamwo autorite y'Imana, ingingo y'Imana. Ntarinda kuja kwiyemeza abantu ati mutemeye jewe karababanye. Oya, ineza iri muri we, ingingo iri muri we, ingene atunganya ibintu muri we iwe n'ivyiwe, ukabona uti uyu muntu vy'ukuri arimwo ububasha bw'ubuzima, niwe yoshobora rero kugendera imbere y'abandi. Ubwo bubasha bw'ubuzima bwiwe bugaheza bukanyengetera n'abandi, bukabazanira ineza. Buca dutora, muzotora barimwo umwete umeze gute? Hajya kuja gutora twibaze ko ari ikintu gitonya, ni responsibility imbere y'Imana. Dusabe natwe kugengwa n'umwete mwiza wa Yezu Kristo yapfuye akazuka, umwete wa mutima mweranda, kugira ngo tubandanye tuba akaryo kuko uyu Yezu Kristo Imana yaturungikiye kubw'urukundo rwiwe abandanya yiyegereza benshi, agaheza akabahishuka urukundo rw'Imana. Amen.